Manzu wepoze kwanza. Manzu mbwire. Byagenze gute gaje ngiye mu bintu ntazi. Dahatswe. Calme tu mbwira. Je ni bajya ntabonzi ndabasanze ko baragwana nja kubanguraye muna baranteruye nagasakoshi ndagataye hari nyene. Je gusa ndabahakije. Gusa ujya mu ngo ndaze agaruka muri koma. Shakoshi buzikiri he? Isakoshi banteruye isakoshi ndayitaye hari. Uza washitse nuzo gupanika no panike. No panika hawashitse wanje nta nakimwe. Atongo ari umutima nako. Oya tuza bukebuke. Ishakoshi buzikwicaye hariya. Ko tuduge tuyirahe. Oya tinya. Oya bagiye. Oya tuza. Sivyo? Relax tuza sivyo? Tuza bapoza sivyo? Oya ndakwingize. Bapoza washitse wanje nta kazi nakimwe sivyo? Tuza sivyo? Aho washitse ntabwo reka ngiye kwikemura. We shakoshi ndabona bajya ngo twasanga no gira ikibazo. Bajya ngo mana ikuzaniye. Mani guheza gira urakoze yani sirimvugene no gushimira urakoze cyane. Tuza nse panika. Ai telefone amahera byose ndabisize muri kajya gasakosha. Relax tuza sivyo? Ngende kwikuzanira. Sawa. Murakoze. Baba neza ko byose bikwiye. Muga mwavuye kure ari aho sino mwavuye. Ashare kareka ndahaze. Ayo nakubona mana yaje kuko urakoze cyane n'byose birakwiye. Oya ntacyo nsegwana muga umeze neza. Umeze neza usibye yere ko muvuduko w'amaraso yawe utameze neza nuko kuma murakoze ndabashimiye cyane. Koresa nta namera mfite ndagubwe ndo uciye kwa muganga. Nta na kimwe ndayafise difashisha muri mikashari yo nta na kimwe. Murakoze muragize neza. Sawa nanyu muragize neza. Mane bahezagiye. Yego. Yego. Niba buri bakwikoreye. Mugabo none nta n'izina ndamubajije tuzosa kubonana ryari. Kidabura n'imisozi ngira kimba ariko ntituzoguma twahuye. Yego. Niwe wa mbere. Ariko jari ikintu kigeze ubu mw'isaha kintangaza kweri. Kiya gikobwa ntako ntagerageje kukiroga ngo ndacice mugabo nticigeze. Sha burya mukobwa ngira nawe naraja ahantu ntiyorosha ujya mukobwa kabisa. None novuga ko yoba ari umugore yabyaye kijya cana yoba acirukira. Sha oya noneho kira noneho n'amafaranga ujya mugabo bofe yampaye yamperanye nta bintu byisha zonzana. Ujya cyane ubona kweri ibintu byagoye. Jya mukobwa kisha Yes, Aksha kazi karakwishe kweli. Kamuhunga aha byari byambanye boema. Reka. Wewe ntubona yuko n'igihe cagiye. Haba undi urazi gukora akazi mu. Aho usanga uvuye muhera kundondera. Uvuga ivyo uzi. Basha umeze gute none?
Jene buke muhungu. Eh. Ariko burya rero muhungu. Ugenda kubunya ndagukeneye. Ego. Urabona kijya gikobwa cawe. Neza cyane. Jewe ntako nkagize ngo ni urumva naragerageje uburyo bwose nshobora kukiroga neza vya. Umukobwa wanje umuroke. Umukobwa wanje. Igikobwa canje nkunda nkakujya wewe ukibona gute kijya. Nta soni. Ufise ikibazo nyabaki ahubwo ronda gusaba ikintu kimwe. None we tukori ngire gute none? We apara kumbwira. Yego. Je narambiwe kabisa. Ismumbiki kandi. Jewe rero urabona amafaranga wampaye. Ajya sawa. Yahetse. Kandi rero ukuntu yahetse. Jewe utiyumviriye ngo mpa yandi. Jewe byukuri ndabona neza yuko ibintu bigiye kwa. None gashanda kubaza. Kandi bangura arizi ko ari je ndarizi. Ndabizi cyane. Urabizi? Ndabizi. Rero muhungu urabe ntunzarire. None urabe ntunzarire. None ushaka ngaye kandi. Sinaguhaye wewe, sinaguhaye. Urano bwambura ampaye miliyoni 4. Bamwizo miliyoni 4, ubu nsigaje amafaranga ataringa ibihumbi 100. Uri kurantegeye. Ivyo bihumbi 100 navyo ndabona hizoshaka kumaza n'indwi zibiri. Rero muhungu uraba unyongereza 6. Hanyuma je wagace kamitswe n'ingoma ibisigaje nzovyikorera. Ndakubwira ikintu kimwe. Bijya bintu ubigira isiri. Ubigira isiri ndabikubwije uko. Amafaranga ariye. Nuzokwihende naguha amahera. None ushaka yande yiki. Sinaguhaye amahera. Mwana wa mama urabaduteranya bofu abenye biduteranye. Urabenye biduteranye. Kuri kukivi. Rero bofu toraya. Hanyuma wewe uburanwa gafana ejo tunacho tuzovugana. Wa mugabona na. Erega umpa amajana 5 na. Neza cyane. Amumira 6 nagusavye. Umpa amajana 5. Amafaranga yatoreye muga. Urayase? Ayo ntayo notora. Amajana 5 miliyoni 6 ndagusavye. Aho uri kurarima urasa amajana 5. Ndakesa none iki aha naho notora igigori kimwe. Muga naco reka ndakubwira ikintu. Wihende umeni siri. Tuzorangiza. Mviriza rero bofu. Utanye ngandi mafaranga. Ubu ngira ndabibwira umugore wawe. Uribuka je amafaranga je naguhaye. Uribuka je amafaranga naguhaye. Ugira unyice bofu. Bofu ugira unyice. Ugira unyice. Wihende bimubwira. Tuzorangiza. Naraguhaye amahera. Wewe ngiye kugukorera ko we wa mugabuwe. Mugabo umenye kuri bofu. Ntaco naho uri bofu nanje ngiye kugukorera ko. Urazoza ejo tuvugana. Duvugana. Baba bosi bubu ko mumeze uko. Urazoza tuvugana. Wewe ngiye kugukorera ko mutwe uzoraba higa mwihigiro. Hakiranike. Kambandanye nikorera. Mukama w'ikigongwe ndamusemira 6 amajana 5. Mukama w'ikigongwe aba boss nanje duhigure. Mbere ko ari ivyo. Reka nce ntaho. Murabona? Uranteye ishavu. Nari nibagiye n'udukandambira. Abo murakomerewe. Bamwita mama. Good. Bisa? Baba inapize na phone. Ati maikunda rawe ndetse neza no. Ndashima. Mama. Sawa. Ewa. Sije mu bisanzwe no muzi. Numva ndyohewe kabisa. Jana nayibonye winjiye nyene bisa kamwe. Umva kamwe mfise ahubwo ntakubona. Ukabumva ukabona ntakubona uraba mu mutima. Jana nayibonye ko riragira ndakubaza ko nabonye uje ndamutse ufise murare nyene. Ako imbere ko tunatuganira ibindi bwana ndabwire inkuru itwenze. Wasigara iki? Koromba shonje. Ifunga tsiri neno kumutaka mwana ntuzigera nakubona. Ikibazo nuko twari yagiye amateke kandi yangwaje munda narinzi ko yasuye. Washaka gaceri. Gaceri mama kaba gakeneye. Kabonetse kweli. Banza mbarire mugayo murare. Iyo murare sha inarenze ko. Asha ni uri umuvyeyi. Mama. Nakonsara ngene sa kumavu. Chere duhuye n'umukobwa. Umukobwa. Tutabanga bya bintu byanje. Yabandanya none. Sawa. Duhuye n'umukobwa kinda bagomba mufate ku nguvu. Ibintu by'ibigabo bibiri bimutwagendera ko minduru. Azi ko twe mu mutari ufite umutima mwiza wo gutabara. Rero wana ndabirutse ko
ndakubisa abantu batone zino nguvu nazikwiye kwa mama kwa papa gato ndabakura amenyo wagiye kurwana kweli oya nako ndatabara bazi ko nawe wari umuzi uwo mukobwa oya ahubwo igitangaje yari umukobwa mwiza ewana atekereje aha mama bijya uvuga navuze habura gata gushikira washibona atekereje ku kanya umutabara oya byanaboneka ingene yarari karme ewana navuze kano gakobwa gusa cyantangaje sinzi ko bagomba gufate ku nguvu kimba ari bamushimuse byanantangaje gusa nyene namutabaye none abantu bari bamufashe babafasha nabo baba bagiye kubafunga nabaye ukura amenyo bose nakubita ntahariya izo nguvu yewe bazikuye mu muryango turakomeye yamateke naho yanka kumbura urajya ndumva nayo nari nice amazi kwe ajya amateke gusa ikibazo nagize mama ikibazo ndiko ndiyumvira umukobwa yari mwiza kandi sinamubajije izina sinamubajije ingene yitwa ahaba umva naryohewe sana nsanga namuretse aragenda naje ndagenda asha ndumva n'ikibazo none urumva agusigira ikidabura n'imisozi kimba ari wanje gusa nacengwa ati uyu mukobwa vre umunsi namushikanye ngaha ntamicarika ngaha naje haca n'icyaga tujya hagati uzovuga Tanzania mukazana mwiza vre umuntu yatumye ibintu umuntu ni uwo muntu mubwire abishire ngaho turaje kubitora hama mama ndarusheka manze no hinge nesa oya mugabe banze mbari naho biri uko ndumva wakuze rero urumva warovye ku bisanzwe no mugabo ni ryambere ubwiye iyo nkuru kwe mu bisanzwe vre bashije ntubavyimvire numvise nyene ko umukunze numvise ndambasi yanteye basi n'ibintu byakururanye bivanye n'ahantu ariko ndacyase ndabimenyereye turahura no mukobwa mbavya n'ibintu mene imana ya cyangwa mukunze wandajana ntura kumukunda mama n'umukobwa mwiza tekereje burazira ndakubwire yego burya umuntu muje kubana umubonye ryambere urabona umubonye ryambere uriyumva mwe urafise ikintu gihinduka mu mubiri ntige rero wasanga ari bonyene usanga imana yawe yaraguteganirije kuko natwe mu kwaruka kwacu twarehejwe n'abahungu benshi so warisha abakobwa benshi mugabo tumaze kubonana ukambonye hariya yarumvise ikintu gihindutse nanjye ndamubonye numva ko hari ikintu gihindutse umuntu muje kubana rero umwiyumvamwo ubwo nyene mukibonana naho mama mutaravugana je numvise woni kwanje rero kuko je basi ndiko ndagira n'umutima wagenda urasimba usimba niyumvira cyane kicumba duhure cyane byo gira igicuri nanze umpabwa no bank'ibintu nk'icana cazaga no ndakunda marazi rero ndakubwiye yego ikintu naguhanura ku mwana wanje naho bamubonye ukamukunda icya mbere banza umenye ahantu haba umenye n'izina n'agace atuyemo hama imbere yo gukomeza urukundo uzobanza tohoze buke buke imibereho yiwe abavyeyi be uko abafise umenye mbega vyiwe bijaye hama rero uzocubona gutanga urukundo ari uko wamenye ingene bimeze sancho kirumvikana kandi azikunda kubaha we impano zose ziwawe nk'ivyo mbiye n'ivyo kandi azibinkujije n'impanuro ziwawe urashobora kumusarira ugaca usanga mu nyuma n'igisuma none azi cyatumye ariko baramwiruka aya gusa ndibaza zari inkozi zibibi ku prema kuko bambonye baca baraniruka sawa wewe uzoca ubanza utekereze buke buke ugendagenda buke buke ku kirenge ku kindi umenye neza umenye n'abavyeyi biwe umenye n'ingene babayeho n'imibereho yabo basi tumenye muri quartier babamwo ko bari abantu babana neza ibisigaye rero uzobikomeza buke buke acha kirumvikana kurabona n'undi wari wakuze urabona n'ubwanwa ko abe babaza ati none watoye mama watoye papa mukaje mu ndi yara inkene yakuze kurukwera ahubwo imana ishiri none nose umuntu mu byumva kumwe basha diteguye kwere mama reka noge abuze kurukoko nikazobura reka manze noge basha nta kibazo wo gucufungura oya banza woge nawe we ntutwara inzara ego umaze kubanza kujya wacu usanga ubyibagiye Tanti wahano ewe nyene